Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 umunsi mpuzamakungu wahariwe uguhagarika ukudahana ubwicanyi bukorerwa abamenyesha makuru uhimbazwa mu genekezo rya kabiri mu Nyonyo. Uwo munsi ukaba ari kimwe mu ngingo zafashwe n'inama ya bose ishira hamwe mpuzamakungoni mu mwaka w'ibihumbi 2013 haraye hishwe abamenyesha makuru babiri b'Abafaransa Ghislaine Dupont na Claude Vernon. Ivyo bikaba vyabereye mu gihugu ca Mali. Mu cegeranyo c'igisata ca ONU kijejwe indero ubushakashatsi n'imico kama UNESCO cyo mu mwaka uheze cerekana ko umumenyesha makuru umwe canke umukozi umwe ukimenyesha makuru agandagurwa buri minsi 4 mu kiringo c'imyaka 10 iheze, kandi kenshi n'ubutungane bukaba butigera bukora. Mbega mu gihugu cacu ubutungane bwa bwarigeze bukora kugira abakoreye ubwicanyi bamenyesha makuru bahanwe? Ivyo ni imwe mu byo tugira tubashikirize muri kino gigabane ku isoko cyo kuwandwa mu Nyonyo uno mwaka wa 2020. Thierry Bigirindavyi nije ngenda kibashikirize kaze. Bamenyesha makuru nibimenyesha makuru. Abamenyesha makuru mu Burundi baragiye baratotezwa gushika naho hariho abagandaguwe, aho hose hagatungwa urutoke inzego z'umutekano zikoreshejwe n'amareta yagiye arakurakuranwa ku butegetsi. Bertrand Ndakuriyo wo kuri Radio Inzamba aratwibutsa bamwe muri abo n'ingene bagandaguwe. Abamenyesha makuru ba mbere bishwe barabo ku radio y'igihugu mu mwaka w'1972. Abo bamenyesha makuru bakaba bari mu kazi kabo ko kuronera makuru mu bumanuko bw'igihugu, aho bagandagurwa bongera baturirwa mu muduga w'akazi. Nkuko vyamenyeshejwe n'abari barongoye radio y'igihugu ico gihe, abamenyesha makuru bishwe n'abitwa ba Murere bari bateye mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu kugandagura abari mu bwoko bw'abatutsi. N'ubwicanyi bwakurikiye ico gihe bwarahitanye abamenyesha makuru batari bake bo mu bwoko bw'abahutu nka Damien Kayanda, Joseph Tafauti n'abandi bishwe n'ubutegetsi. Ugwimo rwo mu 1993 rwakurikiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye nagwo rwarahitanye abamenyesha makuru ba radio na televiziyo by'igihugu. Muri abo harimo Pamphile Simbizi yararongoye uruganda rwo kumenyesha makuru, Alexis Baranyatuyaga, Deo Miburo na Edouard Makomanya. Bamwe bishwe n'inzego z'umutekano, abandi bicwa n'imigwi yari yegamiye imigambwe yari ishamiranye. Vuba mu mwaka wa 2015 umenyesha makuru afata amasanamu yakorera televiziyo na radio by'igihugu Christophe Nkezabahizi yaragandaguwe n'umuryango we wose. Abakoze ubwo bwicanyi bakaba bamenyekanye nk'abapolisi ba API, igipolisi kijejwe gucungera abari mu nzego. Nitwo kwibagira kandi ibugurengero rya Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru Iwacu yanyurujwe haraheze iminsi irenga 1500. Umukozi w'iperereza ry'u Burundi yari mu bakekwa kugira uruhara rwa mbere muri iryo nyuruzwa, akaba nawe yahavuye abugwa irengero gushika uno munsi. Icagiye kiribonekeza kuri abamenyesha makuru b'Abarundi bagandaguwe nuko kaba akamizwe n'ingoma, yaba abajejwe intwaro canke ubutungane ntibigeze bashira inguvu mu kurondera guhana abagirizwa ubwo bwicanyi. Umesha makuru Innocent Mozi yigeze no kurongora radio na televiziyo by'igihugu, akabona ko bitigeze bikunda ko hashingwa imanza kubera ubutungane butigeze bwigenga ku buryo bwari bushobora gucira imanza abagizwe ubwicanyi, kandi nka hose wasanga hari mu kuboko kwa leta. Muri rusangi umuntu apfuye abi wiwe umuryango urashobora gushinga urubanza canke abi batabishoboye abo bakorana canke umukoresha canke n'abandi bose amashirahamwe ashobora kuba arimo canke na procureur wenyine akavuga ati hari hapfuye umuntu ni ngombwa tumenye uwishuye umuntu. Abashobora rero gukurikirana ibyo umuntu yagiriwe nabi yishwe canke yatotejwe ni benshi, ko yabo gutungane bwarabaye ubutungane nyabutungane. Ubwicaye ntibwari kuguma bugenda busubira, yaba ubutunganye bwarigenga nkuko bwigenga ku ntwaro za kera z'icami, aho umwami yashobora kugira urubanza n'umuntu asanzwe agatsindwa akemera. Byarashitse kenshi, byarashikiye Mwambutsa, byarashikiye Mwezi Gisabo. Hari ubutunga intahe yariho mu gihugu, intahe yariho mu gihugu. Yatantahe iriho mu gihugu rero ugasanga abafise inzego za politike, leta, gouvernement, inama nshingamateka, système judiciaire, byose bihabwa amategeko n'akarwi kamwe k'abantu babitwa ko bafise ubutegetsi. Aho niho bigoranira, kuko iyo haba ubutungane, iyo haba intahe mu gihugu
nta bantu bari gupfa nk'uko bagiye barapfa atawuvuga ati ibyo ntibikihagarika wowe wisha umuntu w'abandi cyangwa aho bibazwa. Ababikora rero barihenda cyane bariko baritega amamine mu buzima bwabo bw'ejo, bariko baratega imiryango yabo amamine, kuko ibi bakora uno munsi ni ukwitega amamine ku nzira y'ubuzima bwawe. Abo nabo baba bashikiwe n'ibyo, nta kundi agahinda kaba kabisha, ariko bitebuke hazogeraho bavuga ati umuntu wacu yishwe nande, yapfuye gute, bene kubikora babibazwe. Ernest Sagaga arongoye igisata kijeje gukingira amesha makuru mwishirahamwe mpuzamakungu ryo amenyesha makuru FIGE, akabona ko habaye ugushaka kwa mareta atacobuza ko ayo mabi akorerwa amesha makuru ahagarara. Mu munsi rero ibihugu byose byongera kwibutswa ko bifite inshingano yo kurengera abanyamakuru mu kazi kabo. Habaye nkeka ko buri gihugu cyose n'ubundi burimo cyumva ko iyo nshingano ikireba, kandi ko bishoboka iyo hari ubushake ko byashyirwa mu ngiro kugira nyine abanyamakuru barengerwe n'amategeko ariho mu bihugu byabo. Nko mu Burundi mbere nico kimwe na henshi mu bihugu ayo mabi akorwa, leta nizo zama zagirizwa gukora ayo mabi. Mwibaza none ko bishoboka ko bahana abakozi ba leta baba bakoze ayo mabi? Ntabwo nkeka ko ari ibintu bidasanzwe, ko n'umukozi wa leta ntabwo ari hejuru y'amategeko. Umukozi wa leta we wese abana bagomba kubahiriza amategeko, cyane cyane amategeko arengera umutekano wa buri muturage harimo n'abanyamakuru. Ikindi impamvu umunsi washyizweho nyine ni uko nk'uko bivuze, akenshi ibyo bintu by'ibikorwa by'urugomo by'ubugizi bwa nabi bikorwa koko n'abantu bari mu nzego birimo n'inzego za leta, nubwo hari n'abandi bantu babikora. Ariko uyu munsi washyizweho kugira ngo nyine iyo nshingano yongere yibutswe buri gihugu ko gifite inshingano zo guhana umuntu wese ugira urugomo mu banyamakuru, yaba ari umukozi w'inzego za leta cyangwa se undi muntu wese wo muri icyo gihugu. Niyo mpamvu rero uwo munsi washyizweho ku busabe bwa benshi, natwe turimo, kugira ngo duhore buri mwaka twibutsa cyane cyane abayobozi b'ibihugu byacu ko nyine kubera ko bafite inzego z'ubutabera, inzego z'umutekano, ari bo bagomba gufata iya mbere mu kubahiriza umutekano w'abanyamakuru. Abakora umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi bagiye baratotezwa kuva kera, ariko mu mwaka wa 2015 hoho ibintu vyarunyutse. Amesha amakuru barafashwe n'ubutegetsi nk'abasi ba mbere b'igihugu, barahigwa buhongo n'inzego z'umutekano, bamwe baricwa. Amaradiyo 3 yigenga RPA, Isanganiro na Bonesha hamwe na televiziyo Renaissance birategwa n'igipolisi cy'igihugu biraturirwa. Amesha makuru n'imiryango yabo barangazwa. Amashirahamwe y'amenyesha makuru agize arasaba leta kugira amatohoza, ahubwo leta yaciye isohora imitahe yo gufata abarongoye ayo maradiyo n'iyo televiziyo vyaturiwe. Kwisoko cuno munsi kikaba kigarukiye ngaha. Thierry Bigirindavyi nje nakora kibashikiriza nkaba ndabikebanuye. Cyari kiganiro Kwisoko.